Maramutse benshi tumaze iminsi dukurikirana ibintu bikorwa mu Burundi ukarana cyane cyane amajambo avugwa ibintu bikorwa n'abantu bari ku butegetsi bwa CNDD-FDD ukibaza ati ibi bintu babigira bankana ikaba kabaciyemwo no kutamenya ubwenge etc. Ariko je nuvuga ko uje muri ya cadre yo kumanipira abanyagihugu no kumanipira abantu ngiye kubisigura nkurikije ikintu bita di stratégies de manipulation de masse ni teori bamwe bavuga ko ari ya Noam Chomsky. Noam Chomsky ni umunyamerika w'umulinguiste w'umufilozofe w'umwanditsi w'umugoshiste si vous voulez yakoze imyaka myinshi kuri MIT. Nibaza ko ubashaje simaze kumubona ariko aravuga ku ma media nibaza ko ashaje genda manuko yarakuze cyane mugabo Noam Chomsky ni umuntu azwi cyane muri politiki y'abanyamerika bon n'abadroite bien sûr mumenya kubera ari populaire muja kumuraba ariko so nacavuga ko navuga kuri di stratégies de manipulation ama inzira amayeri novuga 10 abapolitiki bakoresha kugira ngo bakinyize abanyagihugu. Encore une fois ugiye gusoma neza baravuga ko kumbure izo stratégie atari yazivuze mugabo peu importe igikuru nuko izo stratégie usanga ziriko zirakora muri cadre yo mu Burundi ndaje kubibereka imwe kuri imwe zose hamwe zishika 10 reka tubirabe. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Nkuko nyandiko nyinshi tusanzwe tuzize mu zindi ndimi ibishobora kuronka mu Congereza no mu Gifaransa komba no kubandi mu izindi ndimi je gukoresha igifaransa nindaronka ico ingene ndabisigura mugabo binsize kombure mu comment maje kugira ivyo musiguye kuko navuze ni stratégie 10. Stratégie ya mbere ni stratégie de la distraction. Stratégie de la distraction novuga ko ari amayeri yo kuduzubaza yo kudusamaza natanze akaroro ubutaha gena navuga nti disco ntacyo ndayivuga ko umuntu aje kukwiba agasanga ufise ikibwa gikaze agazana amagufa agaterera imbwa ahagiye gukuga yakayiterera imbwa cyarikwa ku magufa ikabira bega nayo magufa nayo akaja kukwiba. Abadede bakabikoresha iyo bari kubakora amafuti canke badafise ibibazo bakaca bazinikira cyo kutuzubaza bavuga kwa nyina b'abantu ibintu nk'ivyo ariko distraction iyo irakora mu gihe abanyagihugu donc bafise problème zikomeye. Hari problème ya petrole canke igitoro nko mucita, hariho ibiciro vyaduze cyane inflation, hariho chômage abajene babura akazi bose abajene gusa n'abakuze, hariho ayo mafaranga y'agaciro yabuze, hariho ubuzima buzimvye nibindi ugaca usanga abanyagihugu baciye bakwepesha bakavana muri ivyo bintu bibahanze bakazana amasuje novuga ari émotionnel ibintu by'ibigwi rimwe nk'intambara tugiye gutegwa muragaba n'izi za polemique nyene nk'ivyo kuzuza kuvuga kuri banye naba bantu tukajya tumara ukwezi turiko turavuga kuri ico kintu je mvuga yuko abari ukuduzubaza ari ukudusamaza kugira ngo dukure umutima n'amaso kujya biduhanze dutangure guhangana n'ibibazo bitafise akamaro cyane n'ibindi bintu novuga ko bemvanse byo nyene bitahari. Iyo ni stratégie ya mbere, stratégie de la distraction canke ico no kwita stratégie canke amayeri yo guzubaza abanyagihugu. Reka turabe iyindi stratégie. Stratégie igira kabiri muri za stratégie 10 zo kumanipira abanyagihugu di stratégie de manipulation. Iyi stratégie igira kabiri no gukreya iprobleme donc kuzana ingorane nyene baremye bagaca bavuga ngo twarose inyishu yayo. Ingorane ntiyari hari nibo bayikeye bakibarondera inyishu yayo. Nakaroro nk'ivyo nyene vya sécurité keshi na keshi usanga ari ingorane bo nyene bakreye gusepa nk'ivyo byo kuja muri Kongo mu nyuma bagacarondera umuti wo kurondera inyishu yayo mugabo utahari. Nijo tumona nk'Uburundi bwaba mu ntambara perpetuelle umwansi runaka bansabye ko bungana ariko ugarutse no mu gihugu hagati turabona ibintu nk'ipetrole n'ikibazo bonyene bakreye. Ubu akaba ariko baruka ngo riko turondera solution mugabo itanahari. N'ibindi vyinshi usanga ari ingorane bonyene bakreye munyu bakaza gupropose solution ugasanga niyo solution nikora uzokwamona bari koraro igihe cyose ngo twatoye umuti wiki
kitanashobotse kandi nico kibazo ari bagikreye en premier lieu. 2015 umva bivuga cyane 2015 mugabo nibo bayikreye nibo babigize 2015 iyo biorganize neza bakandora mu candidat peut-être n'ivya kuba kuvya byagenze sans doute. So ibi byose ni problème leta nkizo zikreye kugira ngo zishobore kuguma zibona abanyagihugu bari mu bibazo kandi ko ari bonyine afise inyishu yavyo ko bari ko barafuruguta bazirondera mu gusanga igihugu cama mu ngorane perpetuelle nta nyishu kigira gitora. Iyo donc yari stratégie ya kabiri, créer un problème puis proposer la solution. Ku créer un problème igaca irondera solution yayo kandi keshi na keshi niyo solution ugasanga ahanini nta nyishu ibonetse ahubwo ni nyishu kugira ngo bawongere bakinyize abanyagihugu notama nk'ivyo by'umutekano. Iyo zati muri Kongo bagiye kudutera kuva cyane nka uburenganzira bwo gufuya ibujumbura ko bashatse. Iyo bavuze bati bon u Rwanda n'abansi bacara nka inzira yo gufunga umupaka canke gukora ama business illicite y'ibigwanisho n'ibiki to canke ubutare muri Kongo. Donc iyo solution nta niyo baba bafise ahubwo iyo problem cyaba perpetuellement kugira ngo muri solution ari baronka kucinza abanyagihugu baronka kwigumiza ku butegetsi baronka gusahura igihugu. Voilà deuxième problème. Reka turabe stratégie igira gatatu. Stratégie igira gatatu muri za stratégie 10 za manipulation ni stratégie novuga de la gradualité. Donc ibintu bikagenda gake gake. Notamment nka espace politique uhereye muri 2010 peut-être bavuga aho vije gwasa 2015 imanda gatatu bagaca birukana abanyamenyesha makuru 2000 kushika kuri 2025 twahashitsaho haziga mugambwe umwe. Donc ibigi gake gake hari abantu barabambaza ngo mbega hano hantu twahashitse gute. Numenye nige mahashitse harude mugari bavuga ngo boiling frog donc igikere ugishitse mu mazi ugashusha gake gake akageza amazi akabira kikaja kubabara uko c'est trop tard. Donc usanga graduellement bagenda bagabanya ko uburenganzira bwa politique bwa société civile liberté d'expression buhoro progressivement gake gake gushika igihugu uti bon ahantu twashize gute kandi ugacumenga ikiba the new normal ibintu bigaca biba normal. Ibintu kera vyari biteye amakenga donc ibintu muri 2012 vyashobora gutera amakenga aho uzi vy'umuntu adashobora kuvuga ivy'umukuru w'igihugu yariye ibitiki. Ubu bigaca biba normal kubera twagiye progressivement dusanga twisanze ahantu turi muri dictature tutamenye ingene twacitsemo ari bukebuke. Iyo stratégie de la gradualité niyo stratégie ya gatatu yiye kumanipira abanyagihugu kugira ngo abantu ba dictateur bigumize ku butegetsi. Nkuko nabivuze nyene ntubiromarka ubona bagenda gake kuza aho musanga muri ahantu mumeze nka Corée du Nord mutamenye ingene mwahashitse mwavuye kuri point aho abanyamakuru bavuga abapolitiki batandukanye bakavuga imbegambi kavuga kumbure mwatanguye nk'abadufate nka FNL nka Karorero yafise nk'abashinga amateka mu ntango autant mu matora kurikira hakamubo babiri ubu nta numa kirimwo inama igihugu cyose gitwara n'umugambo umwe kandi vyagira graduellement niyo stratégie ya gatatu de la manipulation. Reka turabe iyindi stratégie. Iyindi stratégie igira kane bakoresha stratégie de manipulation 10 turiko turavugana. Stratégie ya kane ni no kwita stratégie du différé donc deferred strategy of deferred no kuvuga ni nko kupostponinga ni nko kunguruza ni nko kubwira abanyagihugu ni mwihangane ngo mwihangane mwemere bino turimwo tuzoshika muri Edeni abandi bose niho baciye mwemere mumererwe nabi kuko ejo ni heza. Aho ejo ntuzi ngo ntazoba ryari usubi inyuma urashaka gusanga bafite ngo ibintu bita ngo za CSRP 1-2 iyo ngo yakugwanya ubukene ntiwombaza mu nyuma bakavuga ngo vision 2020 cyangwa 2025 muhashize ugasanga iyo vision ntinakibukwa tuze kuri 40-60 mugabo ntibashaka kubwira ngo tuzoba tugeze hehe uyu munsi tugeze aha ahejo ni hezo kuko ati ejo ni ryari ni muri 28 ni muri 29 ni muri 42 nta muntu azi ejo ahariho gusa ico tuzi ejo ni heza mwebwe mwihangane mwigumye babwira ngo turi mu ntambara ngo turi muri lutte de l'indépendance ngo turi muri emancipation ngo ko twamenye gusega ngo turiko tubangu biswe vyinobera ngo donc ngo nuguca muri iyi nzira mugabo ukaraba ugasangana cyane nawe ko batubika ubavubi n'abanyagihugu abatetse bone bavuga ko ubavubi
iyo souffrance iriko iba ku banyagihugu abakuru bo bibereyeho nyine cyakera una mwana mukande banyine ko bibera nkuko umenga n'umugore wa Zepa the Queen of England nta uko kwisonzesha bariko barabasaba ntako bakora mugabo encore une fois ntibatubwira iyo souffrance izohera ryari. Iyo ni stratégie de la manipulation de masse yo kumanipira abanyagihugu kugira ngo bagumye bizeye bagumane iyo espoir ngo cyo bameze ku mugabo biravye nta progression ihari kuko kumbure abize ntuzeye calculus cyangwa mathématique bashobora kubona courbe ko iri kitera ija hejuru cyo gihe byo guha espoir mugabo afite courbe ikitora ija hasi nta muntu yo kubwira yuko imishahara y'abarimu hazogira igihe ukurikira manuka dimwe effectivement umuntu aravye ingene imishahara y'abakozi irikirakoruka kubera inflation iyijya icumarimu cyangwa umukozi wa leta yagura ejo ntakigura cyangwa inzu yapangura niyo ipanga kwiza ngo hazogira umunsi tuje spiking abija hejuru ugasanga no kuduhenda na cyane ko niyo bavuze ngo turashoye ubutare turavumbuye ibi usanga tutigwa tubona umusaruro ariko ni strategy ya kane strategy yo kubwira abanyagihugu mwihangane mwemere amagorwa n'ayamarushwa ejo ni heza. Iyo ni strategy igira kane strategy différé mu ma strategy 10 akoze manipulation muri politique. Strategie igira gatanu muri za strategie 10 abadede bakoresha kugira ngo bakinyize abanyagihugu ni ico no kwita strategie d'infantilisation, donc gufata abanyagihugu nkuko umengo n'abana. Mu Burundi ho no kwari littéralement kubera nako bavuga ngo ni se Barundi ni mama Burundi nukuvuga umunyagihugu wese n'umwana mustanteri abo muri commune n'abana biwiwe. Shaban yavuze ngo mwebwe muri ntama zanje ugaje usanga ntibitaho kusigurira abanyagihugu ibibazo vyabaye nk'akarorero bakazana ibintu ngo tubahaye umuriro tubahaye ibitoro tubahaye amadevize muca mutangura kwiruka ibintu ta sens bifise nk'ivyo bakaja kuri stade ngo Burundi cyo gihugu ca mbere ku isi nta gihugu kikiruta nkuko umenga abanyagihugu bose ni njiji nta numwe araja mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya rekada ugasanga kenshi na kenshi ibibazo bikomakomeye ntibagira babivuga nkuko umenga bariko babwira abana ntubumvize naka ntukakore biriya bakababwiriza amaslogan kubambika uniforme busa juste kugira ngo muri abana ugacibona ukuntu abantu bikuruba bakashira umunwa hasi umushinga amateka ari imbere undi mushinga amateka agakubita umuntu hasi kuko umenga nyene n'umuntu ariko aramutsa Imana ibintu nk'ivyo. Ivyo navyo biri muri strategie 10 bakoresha izo gufata abanyagihugu nk'abana zo gufata buri muntu nk'umwana hanyuma umutegetsi nawe akaba ari nk'ikimana umuvyeyi. Ivyo bituma hatigera habaho ico novuga ico no kwita un discours politique ego y'abantu bangana. Urabona ko niyo amatora ageze uzubona abakuru b'imigambwe bose bagiye imbere y'undi mukandida ngo ni se Barundi bariko bamusaba duhe turiya duhe kano duhe kariya. Urabona yuko umenga Abarundi bose babaye abana bakoresha amaslogan ugasanga nta muntu agifise raisonnement umuntu wese afise umugani imituzo kabazanye buri muntu akuze kayirepeta n'igihe bidakwiye imwe midafise na sanse ubihiweje neza kirapanze tujya dukaravye uzotanga urugamba ruzojiwe ruhere wiwe igihugu sumukate ugasanga donc abantu bose babahe nk'injiji baguma barepeta nk'intama be ivyo bintu nivyo vyashikiye Uburundi muri iyo strategie ya gatanu ya manipulation. Reka turabe iyindi strategie. Strategie igira gatandatu muri za strategie 10 do manipulation turiko turihweza ni strategie yindi novuga yo gukoresha ama emotion, donc faire appel à l'émotion au lieu de la raison. Agukoresha raisonnement agukoresha kwiyumvira agukoresha ama fact n'ibitigiri n'amadone bagakoresha ama emotion gusa. Ego nivyo Cedar Senghor menga ngo yavuze ngo l'émotion est noire comme la raison est hélène, donc abira badukoresha ama emotion mugabo ivyo bari bikoresha cyane abo batwara kugira ngo abanyagihugu bagumize surojuge bagumize munsi y'amabotine yabo. Ugasanga muri politique aho kuvuga les faits
les faits kavuga ati bon abantu bajya hanze kubera ubukene ngo abantu bajya hanze kubera banki igihugu abantu bajya hanze kubera ndiyo bajya badakoze ugasanga c'est même contradictoire nk'umuntu ari muri Dubai uvuga ko agiye kujya dakoze tuzi n'ingene Dubai abantu bakora too hard muga gusa ugasanga abanyagihugu ntibako bumva ico kintu bako mu ama emotion gusa ko n'abansi b'igihugu ayo emotion agashavu abo bazotumara uwo bafata twobamara tuzobamesa tuzobashiririza bo patriotisme ikintu kitafise sens umu patriote nta definition gifise patriote c'est quoi gukunda igihugu bisigura iki umwasi w'igihugu bisigura iki ibintu vya identite ibintu vyo kuba umugumyabanga ube umunywanyi ntahemuka sinzi ikindi gihizi numvise ngake kivuga ngo naho ngo senede ngo numuvyeyi ngo ni papa ngo ni mama ngo naho bonkore ikintu kimeze gute nta organisation nimo vuga ngo naho yonkore kingana gute ngo vyemera mugabo kubera nyene bagomba rezo yavuyemo we don't reason on raison pas n'ubwoba na ma emotion nibigwingwiri ucyo usanga urubuga rwa politiki rwose rubaye emotion niyo bajya ku explica ikibazo kuri televiziyo ntabwo bigera bacyafrontinga niyo ubabwiye uti tugire débat c'est pas bavuze ko habuze igitoro baravuze ibintu by'amafaranga nyinshi kunuku baca baja mu emotion ujya nyina n'umutwakazi kwanza yarongo yatatubwiye uranabona ugasanga bari mu by'ama emotionnel bidafise poids politique bidafise poids intellectuel nimwe harimo ugwanko harimo inzigo harimo n'ubuswahili bwinshi cyane iyo ni strategie igira gatandatu mu ma strategie 10 ya manipulation abadede bakoresha reka turabe strategie ikurikira strategie igira ndwi muri za strategie 10 CNDD-FDD ikoresha kugira ngo igumize abanyagihugu mu buja ni strategie yo kugumiza abanyagihugu mu bujuju kugumiza abanyagihugu da l'ignorance bigahera muri education birateye isoni muri imisi ubonye abantu baje secondaire baje université adashobora gusoma texte adashobora guprononcer akajambo adashobora kwandika ijambo mu Congereza n'ikindi kibagora kwandika ico ni kimwe ugacura abanyagihugu kubera batasoma batumviriza amakuru batatembereye ntashobora kumenya ni Kenya hameze ntazi ngene South Africa hameze ntazi ngene demokrasi yubatswe ndatanga rero nkimbonera kure atarigera soma n'igitabo na kimwe atarigera jabuka umupaka komuni wabo aja kumbwira ingene demokrasi igomba kubakwa ingene ibindi bihugu bimeze donc harimo ntuzeye ignorance itagira ukuntu ingana mu Barundi biteye ubwoba cyane sizone umuntu yize kuvuga abazungu badutwenga ngo umwirabure ngo ugomba kumuhisha ikintu ngo no kunyegeza mu gitabo Barundi bandikaze tube dusoma anyway sico nagomba kuvuga navuga ko donc abadede bagomeza abantu muri ignorance mu kutamenya kubera iyo mpamvu bakabasha information bakabwira ibinyoma bakababuza kwiga bakadirutinga education ku buryo ubu usanga abanyagihugu benshi bemera ibintu vy'amafuti ukibaza ati ibi vyagenze gute hariho igitabo kimwe kinzosoma undi munsi bitango ni servitude canke nka discours servitude volontaire ya Etienne de la Boissy je crois neza ko umunsi umwe nzosoma nuko nubwo ari ndende ariko irerekana ukuntu abanyagihugu bonyene ari bo bishira muri servitude kubera bamazwe kugirwa novuga detono vide onze kugirwa ibijuju bakemera ibitari byo bakihisha ukuri ahandi bakaguhisha bakakubwira ngo muri 93 vyagenze uku 72 vyagenze uku 88 vyagenze uku kuri bagaza vyameze kuriya ugasanga abajyagihugu ntibafise nk'abajene ntibafise ide na gatoyo uko ibintu vyameze ejo hahise bataravuka donc iyo ignorance ni strategie imwe bakoresha kugira ngo bagomeze abanyagihugu mu buja strategie y'umunane muri za strategie 10 canke umukenyuro ugira munane mu mikenyuro 10 abadede bakoresha na leta zimeze nkabo kugira ngo bagomeze abanyagihugu mu buja niyo byo bita les 10 stratégies de la manipulation de masse nico bita encourager la médiocrité donc gushira abantu bakaba mediocre bakabijuju bakainera ubunera bukasanga nibwo buri hejuru ugiye muri débat politique aho kuvuga bati bon Pacifique uyu mwaka yavuze ko hapfuye abantu 4 ariko twagiye kuraba mu archive hapfuye abantu 2 niyo nkindi Germain na Anastasie biri kugenda uwundi yavuze yari Bernard Barasokoza ya twamusanze ari muri
Kamenge uwundi ari Dubai yitwa naka reka dani ujya muhimbiri ijyambuga igiye ubize ugasanga harimo kintu ca mediocrité bari kuzana abantu badashoboye ugasanga nkujya mugano bango no muri kirido nkaje mu mwaka wa 6 6 niba yaranahashitse naho mugabo ngo ni president directeur général cyangwa directeur technique wa company ikora mining yipfumba nki company ko muri tanga ibigwanisho bya gisirikare I don't know mugabo mining ni kintu kiri très technique ko mbutare ugasanga nta analyse hari uko n'umuntu w'umuprofesseur nico kitabona nane babatwenga kintu by'uprofesseur akaza kuri radio akavuga ibintu by'ibikavuga ati wari gupfa muvuga ati excuse je nta mwanya mfise jewe jo bundi hari ahantu bamamagaye nje kuvuga ndavuga nti ico iyo sije nashaka kuvuga nashoboye kuvuga ko cyangwa peut-être se cyangwa kujya muri yo angle urashaka kwiexcuse hakuja kuvuga uburofa kuri televiziyo mugabo ntibatinya kugenda na pronidiza rya professeur ukabona ari karamaramara ukazobona bari kobarungi ku ambassadeur mu gihugu bavuga icongereza atazi kubona good morning uti koma cyane afumarondera interprète compétence nazo bashiramo usanga donc abantu de parvenu bize primaire batazi gusoma no kwandika bakabasha mu biti bikomakomeye kacona kandi ko bica bifira mu ma argument navyo by'amaslogan bagomba basubiramwo ejo ni heza ibintu bidafite sens Burundi 60 40 70 ibintu by'amaslogan bidafite sens bitutsi ukabona nyene ni spectacle ba mu bintu by'ukutatamba by'ubugenege n'umenga nibihweba kavuga aba bantu what's going on ico gihe rero societe ntisubira kugira réflexion ntisubira kugira observation ntigira vertu ntigira ntuzeye développement intellectuel ugasanga abantu babaye réduit nk'intama kwa ibintu nk'ivyo kandi bikije no ko ama service adakogwa kuko arimo abantu badashoboye abantu bari mediocre iyo ni stratégie y'umunani encourager la médiocrité mu stratégie 10 aba dictateurs benshi bakoresha kugira ngo bagumize abanyagihugu mu buja nkuko nabivuze bamwe bitirira umunyamerika bita Noam Chomsky reka twumvirize stratégie yindi igira 9 stratégie y'icenda mu stratégie 10 aba dictateurs benshi bakoresha kugira ngo bagumize abanyagihugu mu buja ibyo bitse stratégie de manipulation des masses niyo bita remplacer la révolte par la culpabilité donc aho uko abantu biyumva révolte si nécessairement ngo je mwibara ariko numva mu mutima uri révolte kumbe nk'abantu mumaze gusoma Albert Camus numva le sens de la révolte au sens camusien ugasanga aho kumva ko mu mutima ati ibi bintu siko ibi bintu biko bigenda nabi ibintu bishoboka ahubwo bakumva bari umenga bari yagiriza umenga bari coupable umunyagihugu no kuvuga agakora cyane dufate nk'umwarimu umukozi wa leta n'ibiki agakora amasaha yose akigisha neza agataha muhira agakosora abanyeshuri agategura examen yejo etc mugabo akamumusha udakwiye aho umwarimu kumva ati iyi leta turiko dukora ntiduhembe what's going on ahubwo bagaca bagaruka ngo mwebwe muri binebwe muvuye kwigisha mutaza kuja kurima mutaza kuja kukorora imisiba wogura inkoko yovyara inka tugaca wumva wa mwarimu yagomba kwiravuta ko atakahembwa neza ahubwo abaye coupable niwe ikosa rikiyegeye gukirako akamuna nigihe habaye umuriro mu isoko y'Ingozi iryo soko ryari rihiye nk'inshuro zingahe n'iryo soko rya mbere rihiye excuse ntabwo ryari soko rya mbere rihiye abanyagihugu barafise uburenganzira bwinshi cyane bwo kubaza ati kubera iki amasoko asha ntimudu protege kubera iki atakizima amaso cyabonetse kubera iki tutigeze tubona protection canke enquête zinakogwa nyuma ahubwo ndabira bakigira ati nimwe mwagize kosa nimwaguze kimya moto ezifu d'abord kitamoto yo preventing umuriro ko kizimoto irazimyura ntabwo ikinga umuriro mugabo bagomba gushiraho ingamba z'ubwirinzi cy'abanyarwanda d'abord en premier lieu ariko kandi kizimoto sakazi kabanyagihugu iyo nakazi ka leta rero umva aho kumva
abantu bari revolte kandi azabashi benshi kubera bemeye iyo dede kubera zindi manipulation navuze zo kubigira ibijuju n'ibiki burya benshi bagiye bavuga ati iyo tugura kizimyamoto burya ntiyabuze bagiye biyumvira yuko byabuze ari ivyo ko bagomba kuba baraguze kizimyamoto. Alors iyo revolte yo mu mutima ko kuntu kumva gashavu bica bisubirwa nuko ahubwo uba coupable rimwe umva bakakwagiriza kuri coupable na ugaca usanga ugaca wiyumva kumenga uri coupable. Abantu bagiye hanze umwari mata y'akazi umujije umudokteur ashitse Dubai ariko arakota imisumare isima bamwe barakoroka bakanapfa abamuhana mu dortoir bagerekeranye akora amasaha menshi yaramenyereye ataye famille mu nzu aho kumva ari revolte ati ntibishoboka aba bahinde turiko turakorana nta n'umwe yize twebwe Abarundi gusa twiga tukaja kwiga kuja gutera imisumare hirya what's going on kandi umusore ntibayitera barahereza aho kumva iyo revolte ngo no mwebwe muri nyanka Burundi mwebwe kwanza muri abanebwe mwebwe kwanza magiye kujyaho badakoze tugacumenga culpabilité igacho mu munyagihugu aho kumva ari revolte ivyo abadedene bazakoresha birenze n'abakoresha birenze cyane nta kintu na kimwe kiba ngo nta blaming abantu petrole mwebwe mufise imiduga minini etc mwebwe mwazanya amafaranga ngahe munakoze bazimbira uri gukora ama projet ngahe hello projet ni affaire personnelle affaire publique bitandukanye medant turukana cyaka kuvuga ko stratégie 9 no kuramplacer no gusubiriza ako gashavu abanyagihugu bafise ahubwo gaca bagaruka bakabagiriza abanyagihugu benshi kandi bariyumvira ko bari coupable barumva yo kumenga nibo bagomba gukora ikintu cyangwa icyo bakoze sico mu gihe mu bisanzwe ari leta ya responsabilité ya leta gusanga abanyagihugu bayishizeko iyo ni culpabilité nico kigira 9 mu stratégie 10 abadede n'andi dictature akoresha kugira ngo agomeze abanyagihugu mu buja. Strategie igira 10 canke umukenyuro ushika 10 ugira 10 muri Imikenyuro 10 twavuga les stratégies de manipulation de masse ikoreshwa n'abadictateur harimo CNDD-FDD kugira ngo bagomeze abanyagihugu mu buja no kugerageza gutahura abanyagihugu kubamenya neza na neza gusuvya uko nabo nyene biyizi ari naho uza wumva iyo ugize ikintu uvuga baca bagenda kurondeza nyina yavahe se yavahe naratangaye papa wanje n'umusaza yari umusaza yashenge yari umusaza Imana mwakira mu bwami bwayo haraheze imyaka 10 yari umuntu umunyagihugu asanzwe hari nyarucari atazi gusoma no kwandika naratangaye kubona bari ko kwereza ku mbuga ngurukana bumenyi umuzehe mu mute mu musanga mumva kumutemza ku mbuga ngurukana bumenyi gute bifasha iki kumenya izina ryanje mama wanje papa wanje famille yanje yose bibungura iki umugabo baba bakeneye kuronka izo information zose nizo baca bakoresha bagomba kukwica bagomba gutoteza bagomba kugukanga etc ivyo barabikora navyo nyene kumaze gusoma 1984 kumbure muzora abakintu bita telecrans cyashobora kuba kiko kirobserva buri muntu cyo yavuze icakora etc ariko novuga ko nizo systeme de renseignement zacu service de renseignement zacu aho kurondera gukingira mu bindi bihugu service de renseignement bariko ba protéger ntuzeye la sécurité nationale baraba abo bita les acteurs acteurs internationaux bashobora kubagira ingora ikibazo yo umwasi w'igihugu wavuye hanze nk'abanyabakakumbura b'Uburusi Bushinwa Iran etc zozo ziba ziriko zifokasinga ku munyagihugu zizuminga ku munyagihugu wundi atangorana ni mateye usibye gusa ko ubiye yavuze cyangwa ashobora kuvuga cyangwa ashobora kugira icyumviro gitandukanye n'ico leta ifise iyo niyo strategie ya nyuma niyo strategie ya nyuma ariyo strategie igira 10 mu ma strategie 10 aranga aba dictateur ariyo CNDD-FDD. Voilà ni ico nca mpereza ko kubakene kumure gusoma igitabo kimeze nk'ico cerekana ama manipulation mu soma 1984 cha George Orwell uri kurakiraba womenga Uburundi niyo Oceania ya Orwell aho sanga bari mu ntambara na manipulation zitandukanye z'ubwoko bwinshi cyane ikibazo benshi bibaza
aha hantu twahageze gute, ahantu tuzohasohoka gute, izi manipulation abanyagihugu barazibona etc. Ariko ico kibazo cyo nashaka kusha uno munsi nashaka gusa tuvugane izo manipulation 10 kugira ngo uzibonye uzoce uzimenya uce utahura impamvu bari kubakora ces idiosyncrasies bakunze gukora muri CNDD FDD n'abandi babavugira ici et là, haba kuri internet, haba ku ma media etc. Voilà, mugire umunsi mwiza, bye bye.